Honorable Ngendakumana ijambo ni rwawe. Iyi mipaka Burundi nibwaguma bwiyugariye ko igihe kirekire ingaruka n'izihe mu bijanye n'intwaro mu gihugu na politike mu Burundi? Ingaruka twamaze kuvuga ko ari mbi cane. Ijambo ry'intangamarara twavuze tuti hamwe zobandanya zugaye ukumviriza Burundi n'u Rwanda ivyo bagiranya, burya intambara nyezina irashobora kwaduka. Iyo rero intambara yadutse n'ibihugu bikagwana, ingaruka ku gihugu n'abanyagihugu ni nyinshi cane, ziba nyinshi cane. Ivyo byose twagiye dutondagura vy'ubutunzi, vy'imibano bica biparangana, abantu bakirukanga hirya no hino bagahunga, abandi bakanyegera mu mashamba hirya no hino, intwaro zigahagarara, abantu bakamira muri ivyo vyo kwiyumvira gusa ivy'ingwano. Ubukene igihugu cari dufate nk'igihugu c'u Burundi twari dusanzwe dukenye, yavuze ko atavyo dufise dushora. Ubu ngize iminsi numva umenga bavuga ko hari amabuye yoba ariko araboneka, ariko ibiyavamwo ntavyo turabona, ntiturabona akarusho kavyo. Bavuga yuko ifaranga ry'u Burundi ryatitutse cane ku bice birenga 30 kw'ijana. Ayo mabuye ntiturabona ko yerekana bati ya taux d'inflation iriko iragabanuka, iriko irasubira nko ku bice 10 canke 15 kw'ijana kugira abantu bashobore gusuma. Ubuzima buca rero bugora cane, kuko ivyo ariko aradondagura vyose bica bibura. Twebwe ivyo dukoresha vyinshi n'ivyo dusumira hanze mu babanyi, canke tubisumiye kure bigaca mu babanyi, bica bibura aho bica. Hanyuma ubukene bukiyongera, inzara ikiyongera, ingwara zikiyongera, ubushomeri bukiyongera. Urumva igihugu gica gita akanovera, ntigisubira kwitwa igihugu. Nico gituma navuze nti dutegerezwa mu maguru masha kwiyumvira ingene hoba ibiganiro hagati y'ivyo bihugu, hoba ibiganiro cane cane hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda. Niho numva umenga hari tension zikomeye cane. Umuti ukaboneka urama uciye mu biganiro, uruhagarara kwama umutima uhagaze ngo ejo barashobora gutera, turashobora gutegwa, abarundi kumva ngo turashobora gutegwa, abanyarwanda kumva ngo bo turategereje uwo dutera. Ingaruka mbi ya mbere rero nuko intambara ishobora kubaho kuko sinibaza nta ntambara mboneye iri hagati y'ibigwanisho iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ubiracari mu majambo, mubwo bugira ashobora kuva mu majambo kubera abantu bashavuye. Kubera iki? Ugasanga intambara irahabaye. Ico ni ikintu kibi ca mbere mu ngaruka mbi. Niyo zibaye habaye intambara rero mwe agateka k'umuntu k'abantu karahungabana. Nakubwiye harabicwa, harabangara. Navuze ngo nk'ubu uravye impunzi z'abakongomani ziri ngaha mu Burundi nyene zibayeho, biteye agahinda. Hari n'izindi ziri ahandi si mu Burundi, biteye agahinda. Ugasanga ibi by'ubutunzi umuhinga yariko aradondagura bica bihagarara. Ndavye nk'amasoko yo ngaha i Bujumbura, hariho amasoko yarabayeho kubera urudandazwa ruri hagati y'abakongomani n'abarundi. Ayo masoko Bujumbura yarahagaze, asa n'ayahagaze. Abantu turabumva bidoga bati ubu dupfa kujayo gusa ntabakitugurira, ivyo twara turangura ntitukibironka, vyarahagaze. Izo zose urumva n'ingorane. Ivyo by'ibitiro ariko aravuga, ayo mafraude ariko aravuga, ibintu byose bica mu rufuri. Ibintu rero iyo bikorewe mu rufuri, bimwe by'ibiturire bica byadukiramwo ivyabiba, baca bakomeza kuyiba. Kuko urumva abantu bagumana umutima uhagaze ati intambara igiye gutera. Ntibarabana bariko bariba, abantu baca baboneraho kwiba, bakanyuruza, bagasesagura n'amatungo y'igihugu, abayajejwe, abayacunze, kuko nta muntu aba akiriko arabaraba. Urumva rero ingaruka ni nyinshi cyane. Kwa gufashanya ariko aravuga hagati y'ibihugu ati ubu turabuza nimudufashe. Kera nahora numva hari ivyo tubura tukabisaba mu Rwanda canke ingera n'abanyarwanda hari ivyo basaba mu Burundi, ariko vyo nk'ubu ndibikibaho.
hari ibyo nk'abanyarwanda ngira basiba muri Kongo cyangwa abakongomani basiba mu banyarwanda ubu ntibikibaho ngo ibyo byo gufashanya bica bihagarara. Rero urumva ingaruka ni mbi cyane kuko navuze yuko bibandanije imipaka ikaguma yugaye, abantu bakaguma bagiranye baterana amajambo adashika, intambara zigasutama nyezina, bagasohora ibigwanisho by'igihugu bakajana mu kindi gihugu, ubuzima bw'abanyagihugu buzohagarara, ivyo bihugu navyo bizota ijambo mu makungu, kuko urabona n'ubu rega ijambo bariko bararitwaka. Kumva Trump yavuga ibyo ashaka byose ati jewe mfashe ingingo iyi, tuya tugaca dukurikira, abarundi bagakurikira, abanyarwanda bagakurikira, abakongomani bagakurikira, bamwe bagatarika bakavyina abandi bakarira. Irumva zose ni ingaruka mbi. Abantu rero tuza kumenya ko twikukiye, twigenga, kwikukira no kwigenga rero no gutunganiriza abanyagihugu, no gutunganya ibyo bihugu bikabaho mwiteka nitekane. Atari uko ndirizoba turikukira nituzoba twigenga. Urumva rero ingaruka mbi ni nyinshi cyane.